Hari abarundikazi bahuye n'ivyago ku kibuga c'indege ca Dubai. Ibi vyabaye kuri uyu munsi igenekerezo ry'icumi ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Ubu tugeze kw'igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu nyene, ni ukuvuga umunsi wose uraheze bagorewe ku kibuga c'indege. Abarundikazi ni batandatu bari bavuye muri Arabia Saudite, ni batanu bakomeye n'uwundi w'indembe agwaye ariko mfiro. Indege yabasize kandi si ikosa ryabo. Nk'uko twabivuganye nabo, bambwiye uko vyagenze. Babataburiye itike y'indege, baje bageze eh, Dubai, hanyuma baraja kubaza ku masaha yabo kugira ngo bagende mu rugendo rwabo, ariko bababwiye yuko indege yabo atayihari. Ni ukuvuga ngo indege ntiyabasize kandi ntiyaje. Baratabaza rero, baratabaza ambasade y'Uburundi ibegereye, baratabaza ubushikiranganji bw'Uburundi n'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu, bagatabaza aho bishoboka hose kugira ngo babafashe baronke itike y'indege. Twaganiriye, baturungikiye audio isobanura ingorane bahuye nazo kuri uyu munsi. Ikibazo nari mfise ni iki: je navuye kuwa gatatu muri Saudi, niho nava kuwa gatatu. Indege ya mbere yavuye muri Saudi yashikanye Dubai. Maze gushika Dubai tudufatije muri Ethiopia. Maze gushika Ethiopia turabarundi batandatu, umwe no kugwara aranaremvye no kudupfira ko hava naradupfira. Tumaze kuhashika indege yaho yari kudushikana mu Burundi, yari kudutwara ejo saa 5:30. Twe twarahashitse. Tumaze kuhashika turabona ahantu vyafishije ivy'iwacu aho tuza guca tugiye kugongesha, tuca turicara. Tumaze kwicara uwari karahakora twaramweretse tiketi zacu na passport, atubwiye ati murindire gatoya, amasani yari bwakwiye. Mw'uwo mwanya rero amasaha tubonye akwiye, turahaguruka turamushira passport zacu na tiketi, basi bituranga muri rusange vyose. Tumaze kubimushira, tuwe yaciye atubwira ngo iyo ndege yanyu ngo ija mu Burundi no munsi ntayihari. Turamubwira ati iyo ndege yabuze gute kandi twebwe ivyangombwa vyose tubifise n'amatiketi tuyafise, ngo nta ndege ihari ngiriko iraja mu Burundi. Twe kugeza rero n'iyi saha niho tucicaye, turabarundi batandatu, turafise n'umurundi nyene yatugwariyeko aranaremvye. Hirya kuvejo umva ko twari gushika mu Burundi, inkuru y'umwana isubira inyuma, twari gushika mu Burundi saa 7:09 niho twari guhaguruka. Umva je nico kibazo rero nari mfise kugeza n'iyi saha. Ntitubona yuko ibintu vyacu biza gutinda bitora umurongo ngo dutinde dutaha. Twavye turarondera no kuri office barahatwereka, amaze kuhatwereka twagiye mugani ubundi twabona imenga je nabona imenga nta kiza gutinda kivamwo. Ego nitwe tumayenda kurondeye kugira ndabico wodufasha. Ego yabana uwo muntu aremvye bisigaye vyankana uko asigaye yitambuka tugenda tumufashe. Bashe ni kibazo kweri, ni kibazo pe. Urumva tumaze kujayo bace batubangiriye umuryango twinjiramo. Tumaze kwinjira mu muryango bo twasanze batubwiye ati burya hatwe tuje kuriha amahera. Natwe vyatubayeko nk'uko batubwiye yuko dutanga amahera. Twe nyamahera kuca tuyatanga gute kandi tiketi twavuye Saudi abazi dutaburije. Bishitse ngabo katubwira ngo iyo ndege ngo ntihari, ngo ntayiriko iraja mu Burundi. Nico kibazo nari mfise. Navuye kuri office kuri Aradawishi niho navuye. Gusa abandi sinzi office bavuye. Na nomero zaho ndazifise. Ego ndazifise nomero zaho z'umuntu atuvugira kuri office. Navuye kuri Aradawishi aha kuri Francis, handi y'abanyambasade y'abanyamerika. Nico kibazo rero nari mfise kubera n'uwo muntu araremvye, umwanya n'umwanya hava naducikanirako. Urumva twabuze ico dufata n'ico tureka. Ubwo tuvuye mu masaha 6 zine niho tuvuye kuri office yino. Urumva tumaze kuja baca baturangira aho hantu tuja. Tumaze kujayo twahasanze abakongomani nibo batubwiye ati bigiye twebwe natwe vyatubaye kuko tuje kuriha amahera kugira turonke ukuntu dutaha. Natwe nta mahera dufise, ko twavuye hariya itiketi zacu bazitaburuye nunga turazifise. Ico kibazo rero nashaka kugira numva ukuntu kidufasha.
kuva ejo turacicaye niho twari guhaguruka saa tanu n'inusu niho twari guhaguruka turi abarundi batandatu umwe urumva aranaremvye urumva n'ikibazo. bari kuva ku kibuga c'indege ca Dubai isaha 5:30, hanyuma baragenda barabaza mu biro, barababwira ati indege yanyu ntayihari nimurindire. Bace barindira, bakomeza kubaza indege yacu iri hehe, amasaha yegereje, indege yanyu ntayihari, gushika naho gushika isaha n'umunota indege yabuze burundu, babwira ngo indege yanyu ntayihari. Ntibigeze babwira ko indege yabasize, indege yabo ntiyabonetse, ntibazi ingorane aho yabaye. Icyo bababwiye uyu munsi, batangiye kubabwira ngo batange amafaranga yandi. Ajya amafaranga batanga sinzi ingena ngana, kuko ngo hariho n'abandi byashikiye ivyo bintu ngo baca gutanga ayandi mafaranga muri biro yo mu kibuga c'indege ibijejwe. N'akarenganyo kuko itike barazifise kandi indege ntiyabasize. Iyo ni ikosa sinzi noyita ikosa, sinzi ko ari vyagoranye canke ubuhinga canke indege yabuze, uko biri kose mu vy'ikibuga c'indege. Niko gusa kumbure hariho abatabizi, je ndibuka ko nigeze gufata urugendo igihe kiraho, hanyuma indege sinumva wagize ikibazo, mugabo urugendo rwarahagaze. Kwa kundi ushobora gusanga ari ikirere canke sinzi nimba ari ibijanye nyene na aviation vy'ikibuga c'indege bagahagarika urugendo. Naciye mpagara aho nari ngeze, barandihiye hoteri, n'ivyo nariye muri restaurant sinarishe. Sinzi ko vyahindutse, kuko ukomanda ivyo ushaka, uryama aho ushaka, ntiriba ari ikosa ryawe. Nimba indege ibuze ufise itike y'indege, wewe nta kosa ufise, ikosa rifiswe ni n'ikibuga c'indege, amashirahamwe ajejwe gutwara abantu akoresheje indege. Abo si ikosa kumbure bishobora kuvana n'imvo runaka, mugabo n'ico gihe baraheza bakakujana mu gihe indege ibonetse, bakujana mu hoteli izwi, bakaza kugutora mu gihe indege ibonetse. Niko bimeze. Sinzi rero yuko bano bavuye muri Arabia Saudite vyavuye ku matike baguriwe, canke vyavuye ku kibuga c'indege ku bijanye mu mashirahamwe atwara abantu. Niyo mpamvu batabaza. Murumva ko ari abarundikazi batandatu, harimwo uwurwaye ngo aremvye ngo ashobora gucikana umwanya n'umwanya. Ndaza kugaruka ndabasangize mu nyuma ibibaranga, ndabasangize amafoto yabo, ndabasangize n'ibindi. Ngomvye kugira like emergency kugira ngo abashobora kubafasha bafashe hakiri kare, kuko murumva yuko ni benshi batandatu, kandi harimwo uwurwaye havahura n'ivyago, kandi mwumva Imana yarabafashije. Bari bavuye muri Arabia Saudite amahoro, bari bageze Dubai berekeza mu Burundi, mugabo murumva yuko indege iciye ibasiga. Dusabe rero abantu bajejwe kubafasha, abashoboye kubafasha mu bafashe, kugira ngo abantu ntibahure n'ivyago kandi bamaze gutabaza. Urabona amasaha twari kuririra tuvuye aha turi, itike yari yasigaye ngwiyi. Urumva twebwe twabona umenga sinzi ahubwo ivyaha hantu navyo turiko turabona. Kuva ejo twarayerere, nta hamwe tutagiye, ngira ku gipolisi niho tutaraja. Umva ko saa sita twagiye kuri ofisi yindi, bakaca baturangira umuryango twinjira mu muryango, naho twinjiyemwe bisaba ko turiha amahera kugira baduhindurire, bisaba ko turiha amahera. Urumva kuza n'isaha turicaye, nta rasiyo ntaki, urumva dufise n'umurwayi aremvye. Ikibazo kweri n'ikibazo, ikibazo bari gushika muhindwi saa 7:09 twari gushika mu Burundi ku kibuga c'indege. Niwe n'itike ngizo nazi kurungikira ico bibona. Itike ngizo mwazibonye, baravuga aho bari gushikira, amasaha bari gushika ku kibuga c'indege mu Burundi, kandi vyose biri mu nta kosa bakoze, ariko bavuga bati twebwe ntituzi aho vyapfiriye. Badusavye ko kugira ngo baduhindure amatike dutanga amafaranga, kandi ntayo dufise. Tuvuye dupagasa amafaranga tuyarungika mu Burundi, nta n'ikingoro dufise. Twebwe dusaba gufashwa.
ibi bintu birumvikana mwa bantu, raba mubafashe pe, mubafashe nanje reka ndabitange ndabihereze ababijejwe, abajejwe gufasha mubafashe, kuko mo bahura n'ibyago kandi batabaje, murumva ko natwebwe nk'abajejwe gufasha ubushikiranganji nibwo mvuga, nkabonje hose ndanarimwo, mvuga ambasade zibijejwe ko muba namwe mwarengeje urugero. Nuko nizere ko muza gutabara abarundi ntibahure n'ivyago, abarundikazi kuko n'abakenyezi. Murakoze.